baratwenga neza ivy'inyuka bibona ngo rega naho gutwengera n'umugesera. Nivyo ko hariho ico bita ama spectacle asanzwe y'amaba ku mwaka canke iki. Mugabo Marahaba si spectacle gusa, si Igiteramo gusa, si festival gusa, ni platform nini ifise iyiri yavuye n'iri kiraja cyane ku Burundi kandi izoshobora kwishura ibibazo byinshi abaririnze baronka baraguhenda nuje nago. BTV Burundi presents B News. B News. B News. Ego nyuma y'indirimbo nzamura ya Gentil Misigaro muri mvyi ava mu gihugu cy'u Rwanda ari kumwe na Fortran muri mvyi mu Burundi asanzwe akora ibikorwa vyiye ari mu gihugu cy'u Faransa. Reka twakire mugenzi wacu Nsavye ni mugenzi wacu asanzwe umumenyesha makuru ariko kandi asanzwe ajeje bitari bike mu muziki yaba muri Maraha Festival canke muri management ya Benshi. Reka dumwe kaze Nsavye. Iwacu ni Burundi, iwacu ni Burundi. Dushize hamwe twahateza imbere. Ego umutumire wacu wa mbere muri kino ganiro cacu ca B News cyuno musi ni Nsavye, mugenzi wacu umenyesha makuru. Turakurambwije Chris. Amahoro neza. Umeze neza? Ni vyiza. Wowe karibu nitugiye guhanga kuri sanze. Ni vyiza gasumbwa ndetse kunganya wowe. Ariko Rafa twama twakira abantu bikora mugagega na Christian umuririmbo. Ariyo akaririmbo bakunda cyane akarimbo karege mbeka yakitwa gute abo uje nago nuko adafise gitara ariko bashaka gucisha abo yakunda na ya Bob Marley ya Bob Marley akunda ni ndakunda ukuntu mwenyura ndakunda ukuntu utambuka ndakunda iyo taye yawe ndakunda iyo style yawe agacavuga ngo baraguhenda nuje nago bashaka kuguhekenya nuje nago kugutesha ibanga nuje nago uravyumva waruguha vyinshi bikuyayura akaguha vyinshi bikuboreza akubwira ngo aragukunda cyane ngukunde nguhumbe nuje nago ariko kandi nukurapangura rapa twarakubonye hano hamwe uri kuragira freestyle. Ijya ndirimbo nayo kuda cyane iki iramaze nk'imyaka 15 isohotse irenga imyaka 10 ya Fizo ivuga iti yatangura gutavuga ngo reka ndakubwire kabugenzi erega ntibaguhenze nta utamuzi uyo batamuhana hanye bara musangira akunda yafise agakunda abazungu ronda kiragapira nawe agakunda abahungu baratwenga neza ivy'inyuka bibona ngo rega naho gutwengera n'umugesera wera amakashi yawe maze imisuronka ngo araguhenda ngo aragukunda niyo arakuvugisha umaze kuvyibagira ngo ntucumva n'ivy'abagenzi bakubarira arakabura aramomora. Christian inyuma y'indirimbo wakoranye kumbure na Riziki na Nicole Bandora nijya tuzosubira kubona indirimbo nijya tuzobona indirimbo urasubiza inyuma imyaka 10 renga nijya tuzobona Riziki ega n'umunyuma twarakoze ya Noblessa Noblessa mushangira yindi ego dusorere gashasha kuko ni uri mu gashasha ndashaka kugira nka kakandi ko wawundi aheruka kugira muri anniversaire nga muri BTV twacishije nka gusa tugira ya gospel koko Christian gospel na Nicole yarabaye ubona siba dimanche kwa apotre Apollinaire nacitwa apotre Apollinaire yitwa David wo mu Burundi kandi je profite de l'occasion ko babwire ko ariko aritegura gusora indirimbo dira BTV na clip BTV ngirizo ya mbere kuyibona cyane gose na cyane ko dufise no journaliste bamwita sekuru w'abaririmbyi bagira gospel apana mu Burundi Mika Kizimana asanzwe asenga hariya kwa bijya eglise itwa gute ijya yitwa Shemiza Worship Temple Shemiza Worship Temple ni hafi ni muri Rohero yego cyane karibu turabatumye muri biti tuzoza dimanche imyanya ni yatubera myiza tuzoze muzanya amakamera mubone Louange ya mbere yo mu gihugu ego yes Christian turagwa ikaze ni Christian manager wa Bernice Dobe ni Christian ahagarariye
Marahaba ya Benshi ya Benshi kandi hagaraye Marahaba national ariko kandi arafise arazi ivya Marahaba byose yaba national canke international aje kutubwira bishasha ariko imbere yo kutubwira bishasha wogaruka gato inyuma ukatubwira hari abantu bama babona dusemerera Marahaba niki urashaka kubabwira aho yatanguriye Christian ubu no mukuza ngahana ariko ndavyibaza mbega usura kwibona cavuga ati tuzokwama muri ivyo nivyo ko hariho ico bita ama spectacle asanzwe y'amaba ku mwaka canke iki mugabo Marahaba si spectacle gusa si Igiteramo gusa si festival gusa ni platform nini ifise iyiri yavuye n'iri kiraja cacari ku Burundi kandi izo shobora kwishura ibibazo byinshi abaririmvye baronka umuti gute muribuka mu mwaka uheze w'ibihumbi 2019 BTV yabaye hafi yabaye Marahaba International yabaye itariki 31 z'ukwezi kwa kane hari kwa gatanu n'itariki imwe z'ukwezi kwa gatandatu yes yabaye imisi ibiri muribuka BTV yari yaje kuri downtown no kuri Palais des Arts habaye muravyibuka ivyabaye harabaye atelier abantu baraganira kuvyerekeye ibibazo by'umuziki n'ibiki byinshi bariko barabibona hatangujwe ingoma ziwacu hari abantu bari bavyitavye bafise ubwenge bicocoro harimo n'abaririmbyi nkuko mubona na baby face bose haro rero umugwi wabavuye hanze byabava midi après midi hakaba byari bipandwaye gute twayise Marahaba Music Expo yakaba ari International Music Forum for Africa hari ibihugu bitumiwe Uganda, Zimbabwe, Île de la Réunion, Haïti, Tanzania na RDC. Ico gihe rero hari abaririmbyi b'abarundi nka Benshi yaciye abambassadeur, All Saint, Torobeka, Marahaba Band, Afro Talent. Iki kintu rero igituma cari gifise inguvu nuko intumbero yari kugira ngo aba banyamahanga bahure n'abarundi hari ivyo Marahaba ishora gutanga ikugurira imiryango ari ugwego gatora mu macha y'ababiri bashobora kuja guseruka makungu mugabo naba baririmbye ashobora gukora ibintu individuellement uwo mukongomana akamenyana n'umurundi uyo mu Uganda canke Haiti akamenyana n'undi murundi ico ari ikintu gikomeye kizoba mu mwakuzi hariho kunga ubucuti bivuye ku baririmbyi canke bice muri Marahaba nyene en tant qu'institution uno mwaka nawe muri itariki 31 sinzi ko twoca tubandanya kuvyibira gusa tutarabandanya ngaho Christian abantu benshi baravuga bati haraba ama atelier haraba ama formation akabamo n'ama recommandation dufatiye kuri yo atelier yabaye kuri Palais des Arts umwaka ugira uhere kumbure ivyegeranyo vy'iyo atelier murabona neza yuko byashoboye kuja mu ngiro na cyane yuko abantu benshi baba bashaka yuko ikintu cyavuzwe yuko cogira n'amatunda hariho nk'ikintu bita dossier de presse gikomeye hariho umuririmbyi w'umuhaïtien mugabo aba muri mu Bufaransa yagiranye contact ikomeye cyane na Benshi yavuga ko yabitahuye kare wewe rero afise umudama uragira ibintu z'ama dossier de presse do niveau international hariho infaso yo kubikora itasanzwe hari ibyangombwa biba bikere kugira bikogwe nk'ivyo rero novuga yuko gushika no munsi bariko barayikora ku buryo ashoye kuyipresenta ahantu hariho hose ku isi atofatwa nk'usanzwe kubera uwaba yayikoze aba ari umuntu adasanzwe kandi akakoresha ubukodyo butamenyere budasanzwe hico ni kimwe mu byo byashoboye gushika ica kabiri aba bose baje ujya mwaka uheze barifuza kugaruka haro nabandi baravye ko biba ko bwa mbere biba bipfuza bari basivye bipfuza kuzoza haro nabandi bamaze imiswa no kugira ko hasike hariho n'umugwi riyumvire haca sige mu mwaka wose bizoba mu mwaka uza muri juillet mugabo abamaze kwa applyinga n'ibihugu bitandatu urumva abantu baza kwa applyinga kuza mu gihugu cacu umwaka imbere nukuvuga ko babonye ibiba byabaye bene wabo barababwira ati kiya gihugu ntigisanzwe igihugu cizi igihugu gifite abantu bazi ubwenge kandi bakora urumva muri ico gihe rero iyaba bitagenze neza ayo matunda uri kuravuga atari kuboneka ntivyari kuboneka urumva ayo matunda nayo nuko gushaka kuza kuraba nakujya abarundi nabo barifuza kuja hanze igihugu cacu kiratonda ico twashoboye kubona harabaye kwiga ku mpande zose kuri abo baririmbyi aho mbere na Benshi yavyifashemwe neza ari kumwe na Brian Nyukuri aho novuga ati
niyo yabaye meilleure performance hajya kuri downtown arashobora no gutambisha nabo banyamahanga baje ikindi naco je novuga nk'amatunda nabonyemo nuko iyakwirikiye ari ugomba uvuge ya national hariho abanyamahanga bifuza kuza kandi ari national yabo ngago yego uretse umukongomani umwe w'inshuti ya Marahaba twabwize bonus umwe yatangura kuririmba kiya gihe abandi bose twarabankiye kuko ntitwo bifatanya ngo tugire international ngo tuyitiranye na national ifu ko habaho bitandukaniye ikindi tutashitse ko twifuza ko kizoba kwari kugira ngo bamarindwi no nabo bokora nk'imisi 2 cyangwa 3 mugabo bamarindwi turonka akagiye kubajana mu igenda uko bajana ari aburutovu cyangwa kubajana mu Kirundo babona ubwiza bw'igihugu kuko igihugu cy'u Burundi nibwarukira ku muziki gusa uvuze ile bon mon pays ukamwereka clip video ya Steven Sogifo ko abona aho hantu kuravuga hanyuma nkuko ari kurayivuga rero uno mwaka rero habaye national icyaryoshye gikomeye kuruta ibindi twovuga nk'amatunda mugani wa Rafa nuko bwabaye ubwa mbere urunganwe rwa kera no gubu ruhurira kuri stage imwe hari abitwa nka ba Masterland ba Black G bagira iruhande y'abatorobeka bakagira stage bangema kico kintu kiri gikomeye gose bwa bwa mbere biba kandi bakagira live music nabo namenyereye kutagira live music mugabo baronsoma bigira repetition barabona aho nabo bategezwa kwivurirwamo ikindi naco twarabonye umuguvuye muri mu buyenzi abamama bazunze ibisusu tarabu turi kigeca babacu twaje ngatwo turavuga ngo tuko turabatumira kuza kuramuga twabonye igitangaza abamama bararyoherwa kubona yuko bavuye mu quartier bakunze kuja mu manza zitandukanye ama mariage y'aba kitchen party bibera kuri Cedirac bagiye mu gisaga bashitse muri ville ndibuka yuko ujya mu directeur wa CCF akibabona abantu bambaye ibitenge vyiza abamama bakuze yabonye public itandukanye niyo yahora arambaza ati mbiga bajya ni bande bajya ni babita alwatan kuvuga ngo inyenyeri yakaka yarafise akazatiza gukora mu biro agomba mbwira ngo wewe uragusavye uze kumbwira nibatangura ndara kuri programme isangara cyasigaye amasaha 2 namubwira ko baza kuza amasaha nza kumusinyara mbwa maze 30 minutes biranka ko yihangana acara hebize ariko arakora acaraza ngo arambwira ngo natinye ko havu vyibagira hanyuma ari bubone baratamvye umumera araryoherwa ku buryo uwo mu directeur wa CCF yifujije no kuzogira igiteramo cabo bonyene batari kumwe n'abandi nabo rero kubera corona nivyo bikiba abariko baradukwirikirana bashaka kwibaza ati ivyo ariko aravuga Christian ubu benshi mbega twubibona gute twabisanga hariho channel ya YouTube ikiri shasha ya Marahaba Music Expo ushaka kuraba performance ya Bernice Dobel ushaka kuraba ya Lina Sikiliza Band ushaka kuraba Momo Melody ushaka kuraba Tarab Akiwacu Band byose ubisanga ko ntibibagire ko kugira subscribe yego na cyane nashaka guca mvuga aho hantu ugize ico yibutsa gikomeye gose Marahaba rero festival yarafashe iyo performance y'umwe wese irabirungika kugira ngo babandi za nshuti zifise hanze zibonere performance y'umuntu umwe wese ukwiye ku buryo hashobora gushikigiye ugasanga abo banyamahanga babonye kajya ga performance kaciye hajya bakavuga ati uyu mutura mushaka yadushimishije ikintu yakoze twumumenge turagashaka kucibonera hanyuma bakacamurokora mu bandi bakamutumira ukwiwe kubera ko babonye wariwe kuko kera twaragira ama spectacle gaherera hariya agaca kuri televiziyo bigaherera hajya mugabo ubuye uzoyibona nahazo baciye umwaka cyangwa imyaka 2 arashobora kugira kunga ubucuti biciye kuri ajya ama image baciye ku buhinga ngurukana bumenyi twibutse rero ko hari imigwi hari Bernice Alwata na Kiwacu Ben Momo ngo mpamvu yavuga Masterland Lina Sikiliza Black G Afro Talent n'uwo munyamahanga yaje nka bonus yitwa Thomas yaravuye Bukavu akaba asanzwe ari partenaire wa Marahaba hari abo usanga twegeranye cyane ku buryo tudashaka kwikawusha kuko ntawo usoma ku ntango ngo habura umuvumvyi mbwa nitumwise umuvumvyi yego Christian tukiri ngaho wavuze havuzwe ibintu vya channel ya YouTube havuzwe ibintu byo kurungika ama performance kugira ngo abantu babibone Christian umaze kuja mu festival menshi na cyane tuvuga nka Sika ariko kandi aparsa uri mu ba correspondant ba RFI mu kiganiro kuri Tropical
ni giki mugiye gukora turabe tubone Marahaba Festival ifashe intumbero nka ijya ya Sika aho tubona za TV5 Monde, tubona ama channel nka RFI, tubona nka France 24 n'abandi baje kugira ngo bibe live rero tubone yuko kino gikogwa kiriko kirafata yindi ntumbero kugira ngo kumbure Burundi y'amatala turiko turavuga y'amatala ya kera na yu bashora kuja kuri stage imwe ni giki muri ko murakora. Ego Rafa ukubisugira uwashaka kurira nokubwira yuko vuba bwa vuba nta n'amasaha 20 aheze ndose ubutumwa nka manager wa Beyond the Bell cya gikorwa yateze gukora itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu muri Cameroon bace bakireporta kizo bikindi gihe bariko barategura spectacle azogira online babandi bose bari guparticipa umunsi wabo la faisabilité yavyo ibabwira ingene bizogenda kwera haruho umwese ingene yorganize uko ari byo bazokora mugabo bashaka kugira iki bashaka kubicisha kuri television imwe y'abanyafrika izoba ibiri en direct nukuvuga ambassadeur wa Marahaba Festival byamugurira imiryango yo kuja muri Escalbant naho bitabaye bizoba mu nyuma kwera ingwara ya corona. L'équipe même yari itumiwe igeza ahantu umwese nakorera wabo bazokora bagahuza hamwe igikorwa hama bakabaho transmit en direct kuri televiziyo ya Afrika. Iyo ni intambwe ya mbere. Bisigura yuko bishobeye kuba ejo uzosanga dufise abandi ba partenaire dukorana nk'abo bazobagize iyo televiziyo. Abazo ariko ari izo televiziyo n'izindi tushaka kubandika kubera iki tutohamagara. Wayivuze muri Sika uwitwa Aliwasi azi Burundi cyane akurikira gose turoza akajyo kumuramutsa ndazi ko akundi BTV arahora yibona kuri YouTube. Aliwasi bonjour, ça va, le Burundi vous aime. Ndazi ko arahamagara RFI arahamagara TV5 Monde irimo wa mwirabure twakuze tubona mu kiganiro dushobora kubatumirira bakaza nkuko abanyamahanga abandi baje bakaza baje kwera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Chance ya mbere dufise kubera ko atabintu nk'ivyo byinshi byari bwabe ubu dusigaye tubona kuri Star Times turabona ibitandukanye bica ku mateleviziyo atandukanye kiki Afrika na karavyo twibaza yuko nitwamara gukora ico kwa Beyonce azokorana nabo bandi biciye kuri iyo televiziyo azoba ari ntango ya mbere yo kubatumirira ku nzino. Ego kumbure turashaka kubandanya ego dufate rero kuvyerekeye ibizoba mu mwaka wa 2021 ariyo izoba rero ari international ya kabiri tuyita itariki 30 na 31 z'ukwezi kw'indwi ariyo juillet 2021 azoba Marahaba Music Expo akaba ari international. Tubabwira yuko tumaze kuronka amasidi y'imigwi itandatu nukuvuga ko ari deja ibihugu bitandatu bimaze kwemererwa tutaranatangura bo babaye barawaye bifuza kuza ico bamaze kwitanga avuga ati il faut pas ko turata bamwe bari baraje abandi bifuje kuza ntibaba bakiza mugabo bavuga ati urubanza nta gisivya dutegerezwa kuza mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kw'indwi 2021 akaba rero dutumirira abaririmbyi b'abarundi ko boza kugira iki gusangira nabo banyamahanga ijambo bagasangira umukenge wari uwo muziki. Mutubwira ibyo bihugu byamaze kwemererwa? Ibi bihugu ubu ntushaka kubivuga muri uno mwanya mugabe bimaze kuba bitandatu bimaze kwa applyinga. Hariho mugabo cyo twabwira ko ibyo tuzobigira aho transmission en direct kuri Instagram, Facebook live ko ibyo biteza kuhaba uretse y'amaradi dushobora n'amateleviziyo tuzoshobora gutumira yoyo akaza gufata amasanamu azokoresha. Ikindi naco twabwira tutumirira abaririmbyi kudoza gusangira iyo scene kubera ko baje ngaha ntibazoba baje ngo bahurire kuri scene gusa bazosangira udahutwo kujya basangire irengwe tuzobajana mu Kamenge tubajane mu bwiza kujya imicopo washaka tubajane kujye intete aho mugamba hanyuma ujya mwanya bazobakora bari mu modoka bababwira ivyabo hanyuma benterechange twashaka gusaba aririmbyi ntibicare gusa gutyo ngo bazovugisha umunwa gusa hariho ibintu byo kugerageza gutunganya
bacishije ku buhinga ngurukana bumenyi hari abo dusanga badafite dossier de presse, hari dusanga umuririmbyi atagira Facebook, atagira Instagram, atagira email, atagira YouTube, atagira ugasanga ntahari. Uyo muganiriye arakubwira ati ndungikira link y'ivyo wawe, ugasanga ntabyo ashoboye. Ikibabaje spokes canke Rafa nuko ngaha hari abantu bakomeye muri ubu buryo mu kuvuza no kuri bafite amajwi vraiment y'abamarayika kandi bavuze umuzi ukabona ko ari ibitangaza, mugabo ugasanga kuri yo kote ugasanga barasubira inyuma, nta nivyo bigeze bamenye. Ni kumenya ko isi tugezemo atavyo gusudura cyangwa gufinata, no kubifatanya. Ntusange ama effort zo ngo gushiramwo ntuzishira habona. Turabona BTV ikimaze kumarira igihugu cacu nk'ubu za B News, twama turi inform update tout temps nka kabiri gatatu kundwi tumenya ibishasha biko biraba, canke tukagira past present PPF nkijya turi dukunda baririmbyi tutabazi nk'ibyo maze imisi mbona ba Akes Don, kumva ko yaragiye, kumva ko yakoze kuri computer akamonta atamuntu abimwigishije, bijye n'ibintu bikomeye. Akes numvise ndamukunze ndamwemeye gusumba uko narinzi yuko ari umuntu asanze, kumbe arafise yavuye bikatuma umuntu yumva ko ivyo ariko arakora bimuha inguvu. Nico gituma rero twari dukeneye ibintu bizize nk'ibi BTV ikora kugira ngo dufatanye abagira amateleviziyo mu Burundi bayikora, abamesha bakuru babikora, abaririmbyi babikora, abakompanya abartiste nk'abarangeur plutôt abaproducteur, abamanager, umwese akore role yiwe kugira ngo tuvyure, kuko ivyo dukora birahari mugabo uburyo tubikoramwo turacirondera. Ego ariko turavye national y'uno mwaka aho mwarose abantu benshi cyane, mugiye gutegura international mwaka uza wa 2021, uzigereranije izi uno mwaka murabona ko neza mwagize abantu benshi ndetse barushije bajya mwifuza kuronka. Mu mwaka uza ntimubona yuko mugiye kuronka abandi bantu benshi cyane, ikibanza muzokoresha nikijya nyene canke mugiye kuraba ikindi kibanza? Wavutumu ntangura kuvuga amasokre yose ya Marahaba, tugira nishira ico kibazo no kubwira gusikira buzo ari ubwa dushakugira ndayivuge ndayivuge shogira stage zibiri stage zibiri stage zibiri kuri place yimwe canke ku bibanza bitandukanye. Reka singarukirizaho stage zibiri n'ubwa mbere mu Burundi haba spectacle gira stage zibiri, bishobora kubera kuri place imwe cyane ntibibere kuri place, bizovana n'integuro mugabo nimvira ko vyora kuri kuri place imwe mugabo tukagira intunganya yavyo tuza kwivuga ko turacafise umwaka wose mugabo kugira ngo twarayibonye kandi nivyiza iyo abantu baje bakadigadira kuri spectacle byerekana ko spectacle yareshije kandi bizoba ari muri juye, urumva nta n'imvura igihe twakorera hajya kwa kwera ngo twevite ko imvura tunyagera naho itaba ikigwa mugabo ivyo twaravyumvire kandi tuzobikora nta ngorane n'imizohaba. Ego ariko gato Christian Nsavye watubwiye historique ya Marahaba, watubwiye ukuntu Burundi yatanguye n'umwaka n'ukuntu mugiye kubikora, ni giki mwokwemeza abariko barakurikira canke abamaze kwiyumva mu Marahaba cyane yuko ino festival itogenda kagirire kumbure nk'izindi twagiye turabona zatangiye n'inguvu umwaka umwe 2 3 zikaca zigenda, ni giki mwebwe muri ko murakora cyane kugira ngo mu ntunganyo ibikorwa byanyu nka Marahaba kugira ngo izobandanye kurusha? Icambere niwe wavyivugiye yaba international, iyi national yacisumvye hamwe abantu baburaho baja imiryango ikuguruka, nukuvuga ko bari bategereje ya mbere babonye ireshije bacarabona kuri ya kabiri, iya gatatu yoyo abanyamahanga nakubwiye ko baje ku applyinga tutaratangura no kuba applyingisha, bisigura yuko aba ni batandatu tutaratangura, nukuvuga yuko zogera mu kwezi kw'indwi dufise nk'ibihugu bishika nka 200 birashoboka ukasa 200 raje. Ikiri naco abo ngaha indani bonyene haro benshi muri bukini gihe twari ngaha tuko turabivuga hari umurinzi navuze spokes uramuyuka gabo ati kubera iki ibintu twaravyaplaye nkuje ndazi ko arindiriye n'abandi hanyuma nimubabona Bernice niyo ashobora kugenda muri ibi byo bya Escal Bantu canke Visa for Music n'ibindi bishobora kuza, izo bari motivation fait ikiri Arafa ndashaka kuvuga nuko igituma umuntu aheba ibintu nukubera ko ata intera bibonamwo cyonyene intera ni yagwira
bazobihurumbira bazobihurumbira Ego. iyo telefone umuntu ga Spox umubwira uti ari mu Kirundo ati ingo duhurira kuri banki arashaka kuva mu Kirundo akaza kuri banki yo ngayi Bujumbura mu isaha imwe ukiyumvira ko yaje ku rutaro ukabura kubera iki ni motivation yitwa amafaranga bisigura rero motivation zirahandi zizobura umunsi bazobona abartiste bari batatu bane bafashe indege baka ntibayirihe bagiye mu butumire biciye muri Maraha Festival ivyo binembera ko atarabaririmbyi benshi bovyirengagiza ego hariho ikintu Christian kumbure twobaza tutarasozera turiko turabona igikorwa cyo mu bihumbi 2020 mu kwindwi muriko mukivuga 2021 mu kwezi kwindwi muriko mu bivugu ni ikintu nibaza ko ari ciza professionalisme na cyane kenshi tuzi ko amafestivale imwe iraba hakaba pose y'indwi imwe hakaca hatangura gutegurwa iyindi izoba mu mwaka mwebwe akamaro mubona bibafitiye n'akari kimwe mu bituma ibintu byo mu Burundi bitarama ivyo nyene bamwivuga ngo festival ikavuka igaciba bayita gute muri mu Gifaransa morne nico cyo kutitegura ikintu umwanya ukwiye turafite akarorero keza cyane ka Festicab ndazi ko Festicab imaze imyaka myinshi kuva 2009 nihenze 2009 ikintu nabonye muri Festicab nize nuko batangura baragira festival bagaca bagira pause y'ukwezi kumwe après ukwezi abakozi baca batangura kwitegurira izokurikira ama festival yose muzoshakurabe wanditse festival ngene itegurwa barakubwira ico kintu cyuko iyo ugira ukore uyitegura umwaka avant ico nico kintu kiraba festival ndashaka rero guca ntumirira abantu barabategura nani ma festival zovuka ico kintu kugifata nkama hari umuntu arata urubanza rwiwe n'ugira mariage atabura kuyumvira umwe mwaka imbere akagira komite umwe 2 mois ou 3 mois avant abikoze hasigaye indwi zibiri ndakurahiye hari ibintu byinshi atabakironswa usanga spectacle we yapfuye nk'ubu twege muri isanganiro award la semaine prochaine zotangura kuyitegura y'umwaka uzokurikira kugira ngo byose biboneke nitwova ngaha tutavuze kuri kino gikorwa ca Bernice Dobert tubona yimirije ku musi wa gatandatu azoba ari kwigenekerezo rya 2025 ego Spox yes ndakunda BTV cyane cyane muko bakora ikiganiro nk'iki ndakunda nyine muri libre ndakunda amajambo muhora muvuga ari amajambo muvuga aryoshe cyane nico gituma nanje nashaka guhera kuri iri jambo murarinyemereye nashaka nababwire yuko ku musi wa gatandatu igihe cy'isaha 12 ico gihe hazuba ikintu kitari bwabeho mu Burundi kandi gikorwa n'umwigeme witwa Bernice Bernice de Bira murashaka kuvuga ati oya nawe urakabije ikintu kitari bwabeho mu Burundi ni kuvuga ko azobaho transmission direct ya concert ya Bernice de Belle muri studio hazoba hariho abatekinisi twaragize repetition guheruka iminsi mike baravuza bazovuza hama ama platform Instagram Facebook hamwe n'izindi bikurikirane abarundi azoba muri Australia bazoba muri Iburaya no muri Amerika bari confine bari kwera coronavirus bataraba spectacle bazokwira spectacle umwana wacu umurundi kazi abavuturira baririmbire abaremeshe abahe inguvu abaganirize mwe muraruhuka cyane bizoca kuri account yande ya Bernice canke bizoca kuri Facebook na YouTube ya Ga Burundi na VAB yes turabona ko ari partenariat ya VAB hamwe na Yaga Burundi hamwe cyo kugwa kaba cafashwe mu gongo na Acacia na Karire product Acacia nibo bamupodora nibo bapodora baramuweka makeup yes urashaka kutubwira rero ukuntu bizogenda Karire product ni babandi bamwemerera amasabuni nk'ibyo twarabiganiriye turashaka gutumiririra abantu basanzwe bafite ama entreprise yuko igikorwa nk'icyo kibaye bazoze baba hafi kwera hari ikintu gikomeye nk'ubu kubona ko Karire product na Acacia izoshika
Australia Iburaya muri Amerika Burundi bari muri Canada za Etats-Unis bazokurikira bamenye karire product icarico juste parce que bemeye guherekeza uwo muririmbyi ukuvuga ko ibikorwa nk'ivyo bibaye c'est une occasion à rêver kubikora. Ego bizogenda gute rero Christian watubwiye ni igikorwa kizoba ubwa mbere mu Burundi abantu bashaka kumenya concert live kuri platform concert live kuma account ya Instagram Facebook bigenda gute kugira ngo kumbure bashobore kuronka image imeze neza bashobore kuronka son imeze neza concert imeze neza iryo hijisho nkuko munabari ko rabira live ari igwitati ikomeye ubwira ico gikorwa kigene neza ubwa mbere no kumenyesha yuko umugwi w'abaririmbyi baba bafise repetition ikomeye kuko ntuhagarika uravutura hamwe uhagaritse umuziki ukavuga no kuvuga ko ari non stop na transition zohaba azovuga pendant une heure et demie aririmba avuga avec des messages nziza cyane umva udafise umuntu yiteguye nka Bernice de Belle ukaza we improvisa ico gikorwa kiba gipfuye ica kabiri hari equipe ya son zokorera muri studio kwa Buchum no umuntu afise studio ikomeye umuntu amaze kwibona ingene imeze lo son izoca kuri mixer nziza ikomeye hama aca ayiholia na image yaga izoduha iyo image izoba ifise amakamera nkangahe nka 3 canke arenga kugira ngo bafate l'image ya yaga bayivange n'ijya Buchum bice bica kuri platform tubibone biba bikeneye ibintu byinshi technique basira kwisigura ngira abakameramane banyu babisigura barabisumva mugabo izo badi qualité kwera image zo fatwa na kamera en plus azoba ari connection ninya ukuvuga ko abantu bazokurikira wumva byose biba bihari un grand ingénieur de son un grand ingénieur image bavanza avec un artiste une artiste akomeye nka nuze ibari zero faute technique. Ego cyane Yese reka tumushimire mugenzi wacu Christian Nsavye yatuyagiye ibintu byinshi kandi ngira akamaro abaririmbyi bamwe bidoga ngo ntibamenye iki nibaza ko ibintu bivuze uhagisigaye umwaka nashaka kurangiza nsaba abaririmbyi bamaze gutera intambwe turabazi ngaha bamaze gutera intambwe iki kintu kiramutse kiba kikagenda neza uwo muririmbyi azoba ari capable kugira un concert akaba afise uburyo bwo kubikora yazo kwaprocher equipe bwira ntizoje ducama amezi 6 atakintu nk'iki kisuye kuba nimba turiko twidoga ngo ntidusohoka turashobora kubanza gusohoka tukiri ngaha ubihinga ngurukana bumenyi burashaka kudushikana kuri wa murundi ari muri Canada ari hehe kandi ari live akabona yuko ushoboye abo bane nabo batagira uburyo bw'amafaranga barashobora kwaprosha abafise amafaranga bakabibafashamo canke bagasaba sponsor abatekinisiye bashaka kubikora uretse nabo bariko barabikora ubu n'abandi babone yuko nka BTV ndibaza yuko ico kintu yo gikora cyane gose ndibaza yuko murabona ama televiziyo muri East Africa babikora bakagira nko kuri muri studio yayo ndabona hariho niko batabona hari inyuma hariho stage haje hashize batterie haje kashira bassenic kazana muririmbyi ari prêt amazi misagira repetition zikuye akavutura iyi studio yo bikwiye ahubwira rutaho tuzokorera kugira igikorwa nk'ico tuzoze tukiviva ndabashimira ku ibyo mazi minsi mutugira ikintu bita live kira kintu nta yindi televiziyo nga mu Burundi bikora ikintu ciza cyane twizerereza yuko bizobandanya ntuze mu bihebe kandi bizogenda ameliora ndazi ko biruhisha nabona abatekinisiye bararuha gose bugabo dikintu giterite k'igihugu. Ego Christian turagushimiye cyane kananje ndabashimiye televiziyo BTV ndayikunda cyane namandi kudahira umwanya wose ego mugabo hari gihe tubipfana n'umwana ashaka kura dessin animé naje ashaka kura BTV cyangwa udashaka na dessin animé zirabaho 17 urumva muri ico gihe urumva ico gihe ndi mu kugura indi televiziyo gira ndabe yuko no kwama ndi kura BTV yonyene. Ego cyane murakoze cyane reka tubasigire kano karirimbo mu kumwerekeza Christian Nsavye hama tuce tugaruka turafise yandi makuru hamwe n'undi mutumire tuzakwakira ni nyuma ya kano karirimbo. BTV Burundi presents B News.